burya impanuro ndende z'umwami zingana n'umutego. Imana idufashe. Niyo guhanura rimwe aha guhanura irya kabiri ntuje ngaha ngo wijajare ngo azokama kubwira gusa. Harimo umutego aho hantu bantu b'Imana. Reka tuvuge kuri yambura imbeba umuntu araje kumva ikirimo. Imana ishimwe cyane. Ikintu cyumvirize neza kija kumva umuntu yumvirije yategereye. Imbeba ngo yarabiye mu gatoboro irunguruka serugo imubona ariko atega umutego akamasha. Hanyuma rero ihenga bugorovye irasohoka ija kubwira inka yari mu rugo n'intama ati ebagabo muragabe. Burya rero yari amaze iminsi yidoga kumumwonera ariko najewe yari amaze iminsi ampiga ariko ibyo mbonye nabaciriye agace yateze akamashu. Inka n'intama birabana mu maso biritwengera biti nawe uri n'amakuru uzanye ati n'akamashu ati atakamasha ahubwo uraraba wewe winyegeze gahiga wewe. Hanyuma rero imbere baravuga ati nababurira mugabo muraraba umutego utezwe hari igihe ushobora kugwamwo utari yatezwe. Hanyuma rero baja kuryama inzoka iraza mu ijoro ica kuri ka kamashu karayifata. Kamaze kuyifata umwana wa serugo aja kuraba ico akamashu gafashe. Inzoka iramukomora. Imaze kumukomora aragwara ubwayi bw'iyo nzoka araremba. Mu gihe rero agwaye serugo akamubwira ati mwana wumva ushaka iki? Ati numva wompa agasupu k'inkoko numva nokamira. Wibuke ko inka n'intama n'inkoko vyitwengeye umutego ntubiraba. Ako kanya serugo afata yazake arayibaga ayikuramo isupu aho umuhungu wiwe ngo arabe ko yokira. Marezima ntiyakize arapfa ariko inkoko yari yamaze kugenda. Imana idufashe cyane. Abaje kugandara abona ni benshi agomba kubaza Imana abona mugabe igitigiri cabo abaze ya ntama bo kwigwa. Intama arayisusura abashitsi barayirya. Hanyuma rero barataha bayiriye hasigara yanka. Umunsi wo kumuhamba abantu baza kumuherekeza ari benshi noneho baravuga bati sinogenda ntabagaburiye. Araraba ingene bangana ati aba bantu nukuba bagira inka. Yanka arayibaga. Yaba inkoko yaba intama yaba yanzoka birapfuye biragiye imbeba yababuriye ari iki. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero abantu ni beza bararaba tuyu umuntu yagize ibyago bingana gutya akabura umwana n'ibitungwa yaratunze akabituza Imana reka tuje kumushumbusha. Noneho bamugabira inka bamugabira n'intama abandi bamuzanira inkoko. Imana ishimwe cyane. Gugorovye mu ijoro yambeba irasubira irasohoka irazibwira zimwe nshasha tumviriza ndababwire ba aho muryamye hari haryamye izindi. Ati muraraba mwirinde ntimuzohitamwe no guhitanye za mbere. Imana nibafashe. Haleluya. Bwana sifiwe. Aho gakuru kaba ngo Imana imuha umugisha imuha ubutunzi imuha izina ryiza kubera yaronse umugisha wa kabiri. Hanyuma rero ibitungwa biragwira mu mutunzi. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo
tugomba kubaha umwami. Imana ishimwe cyane. Tukubaha abaganza tukabagamburukira, tugakunda ukuri. Bibiliya no kwivuga yabicishije mu mvugo y'igisirikare. Imana ishimwe cyane. Yatwise abasoda, warasifiwe. Ariko jewe n'umusivile w'umwimerere, umusivile kavukire neza, ni siviliyani kabisa. Ntiwumve bw'igisoda ntabyo nzi, nta n'igipolisi ntabyo nzi. Musabye gukubita pompaje zitatu onyaga zigahera, ntabyo noshobora. Imana ishimwe cyane. Ariko yavuze ngo ube umusoda mwiza wa Yesu Kristo, wihanganira imibabaro. Imana ishimwe cyane. Radio television turagukunda cyane.